Nashaka kumenya mwitwa bande? Amazina yanjye nitwa Niyomwungere Theogene. Yego. Kuba ari gukora muri kano kanya uri umwe mu ba coiffeur canke mu bajeje gusuka abigeme. Okay, murakoze cyane. Akazi sazi dukora twarigeze kuba aba coiffeur ariko no munsi ntugira aba coiffeur turi aboteur. Ababoteur mu bintu bijyanye no gukora imishatsi y'abigeme, gusokoza, gusuka, guplanta n'ibindi bitandukanye, makeup. Yego. Akazi ko gukora imishatsi y'abigeme nize ntambamye ukunze guhura nazo? Ni kuvuga akazi ko gukora abigeme impambanyi ni nyinshi. Ikintu cya mbere bisaba kwihangana kuko murana benshi batandukanye ko bose bazafise ingeso zimwe. Rero muri icyo gihe cyose kwihangana. Yego. Gushika no masaha abigeme baratandukanye. Ntibirashobora gushika uri kumukora imishatsi ukabikora uhejeje akaca kuvuga ati sinabishimye? Yego, vyama vyabaye ndetse akagenda ashavuye cyane gose, ariko waramaze kumenyera akazi urazi yuko abakobwa baragoye tu. Abakobwa baragoye cyane kumukora ibintu wewe ubona ko ari byiza, yena akabona ko ari bibi ageze mu isi akaza kuvuga ati umuntu yakusokoje neza cyane. Yego. Aba mu nyuma akazabona kugaruka ari uko bamubwiye ati bagusokoje neza. Intambamye nyamukuru uvuze ko ari izo. Mbe iyo bishitse nk'umwana w'umwigeme ukamushima ko ndazi biraba, ntibirashika ukacumu usanga umukora imushatsi ukacuvuga ati genda kubona? Icyo kibazo mbajije sinovuga ngo oya canke ego. Afite twege ababoteri ntidukunda turashima. Iyo dukunda umwanya muto ndeka gukubesha. Kubera ikirere none kubaza gituma dufate ku munsi ndashobora guhura n'abantu barenga 5 canke 10 kandi bose akaza bafise ubwiza numva ko je umutima wanje ushimye canke amaso yanje. Ari umwe maciye mvuga ngo nje mu rukundo ni abazi ko akobwa afise ibifu nandi wundi dukunda nyinshi usanga aciye azagatangura gusarisha abakiriya bahora banyemera akaca bagenda. Niyo mpamvu tudakunda. Ndashobora kugukunda nyine muri uwo mwanya gukora service imwe canke zibiri ariko sivyo iminsi yose. Tugaruke kuri iki naco. Muri kino gisagara ca Bujumbura usanzwe ukoreramo niho waratanguriye gukora ako kazi? Uvuze? Watanguriye gukora ako kazi hano i Bujumbura? Oya, akazi k'ikoafire nagahereye mu Ruyigi. Ariko mu Ruyigi niho nigiye uwo mwuga. Ndawigira muri SRP. Maze kuwigirayo barampa certificat international. Ariko caniga salon mixtake. Maze kwiga salon mixtake baradusohora. Ngombwa yuko umuntu wese abana maze gusohora umwana, iyo umwana umusohoye ifo ko ategeza kuza kwimenya nawe uburyo ashobora kubaho. Yego. Bamaze kudusohora twaciye dusanzara. Je cangira ibahati yo kubandanya mugabo ico gihe nabandanije salon de coiffure. Sinarose amahirwe yo kubandanya salon de beauté kuvuza uko aho narindi ntivyari bigize cyane, byari bihari cyane bya beauty. Rero naca mvuga ati rikamanuke candaza ije Nyanzarake ndahakora ikiringo c'imyaka 5. Ego. Gushika no masaha n'igihe itandukaniro rihari kuba umukwafire no kuba umubote bitandukaniye? Ni kuvuga kuba coiffure na bote ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni kuvuga coiffure ni nako twovuga mu wa mbere cyangwa tukavuga mu gatandatu no mu w'icumi. Umva ko bidasa ntibisa kabisa. Rero ruvuga yuko coiffure ni intango itandukanye na bote kuko bote irimo vyinshi gusumba coiffure. Yego. Uko bote coiffure ndamwanka kurako ariko kwa bote sishobora gukura ko ahubwo ndasokotse.
urakoze cyane. Yego. Tumere nk'ababandanya mugabo tugenda kurangiza. Ku bijyanye n'agafaranga ni hari agafaranga kenshi ibijyanye n'agafaranga bivana naho uba uherereye. Gufate nk'akarondi hano mu Bujumbura, ndabona yuko amafaranga ndonka hano i Bujumbura ko atandukanye naho naronka i Nyanzarake, kumva zuko hari ugwishi rw'abantu. Rero ubwo gwishi rw'abantu bica bituma ba bantu bakunda vya bintu nawe ukora. Imuganya za Nyanzarake, Makamba, kuduga ntashobora kubihurumbira nk'uko ngaho i Bujumbura bihurumbira. Yego. Murakoze cyane, reka tumere nk'ababashimira. Twongera tubwira bari kudukurikirana, iyi ni Eric Burundi TV, the first channel. Nimba ubonye kino kiganiro wibuke ukore partage, eka wibuke no gukora ikintu bita subscribe kugira ngo ukurikirane ibiganiro hamwe n'ibindi. Okay, murakoze cyane, natwe turabashimiye. Hama tutibagiye no kumenyekanisha akazi kacu. Dukorera mu Kinama, muri Salo David Salon, tukaba turi ku G10 kuri Ave Marie. Tukaba duteye akamo abantu bose ko bohashika, kumbure natwe tugatera imbere, natwe tukabakorera ivyiza bivuye ku mutima. Hama ndibaza abazokwifuza kuhashika, numero nizo 66 37 51 70, irarengana kuri WhatsApp ndetse no kuyisanzwe hose irakora. Murakoze.